Liteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mu mwanya mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru dushikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu mwanya w'amakuru agezweho twabatunganije mu gitondo cyo kuri uyu mbere turi kwigenekezo rya 4 kwezi kwa gatanu 2026 n'amakuru tubazaniye yavugwa mu gisata ca politike umutekano hamwe n'agateka kazina muntu. Ntuciko rero ni byinshi twaguteguriye. Mbere yuko tuyatangura reka tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri mu ntara kwari zitanu, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika hamwe no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza. Guhera kwirekurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni mumenye ko umugwi w'abagenerali wari urongowe na Prime Niyongabo, kandi ivyo niva yarabizi. Uwo mugwi w'ivyo bicocoro mu gisirikare c'u Burundi byari bimeze nk'ivyakanze Varisito Ndayishimiye, ariko twarunze amakuru ko hagatonerwa Hassan bamwe mu bagize umuryango wa president bamusavye ko yo kubaka systeme yiwe kuko Nkurunziza yari yabigize gutyo areke kubandanya akoresha systeme adashobora gukontrola. Varisito Ndayishimiye rero yavyumvise n'ingoga yaciye yihutira kwaka ubushobozi n'irya Prime Niyongabo, aca muzungurutsa abantu biwe nk'ujejwe communication mu gisirikare, akaba n'ujejwe ububiko bwa gisirikare. Bose ni nkamane ku ba Varisito Ndayishimiye bamuha raporo bakongera bakira amategeko atawundi babicishije ko. Abo kandi bakaba ari n'inshuti z'akadashoka za General Inyasi atwara igisirikare gishasha bivuga ko kigiye gutera u Rwanda. Muri amakuru raza kumvirizamo ivyo birabana n'umutekano. Ku rundi ruhande muri politike hari amakuru adushika ko avuga ko agatonerwa yo bagiye gusubiza umugambwe. Ivyo byose bikaba biri mu nteguro yo ya President Evariste Ndayishimiye mu gusenyura aba CNDD FDD. Murabizi neza ko ubu leta iriho yaba bashikiranganje abashinga amateka n'abakenguza amateka bose ari aba CNDD FDD ukuyemwo abaserukira abatwa. Muri aya makuru muraza kumviriza umugambi uhari kandi ukomeye cyane wo kuba agatorerwa yasubizwa mu mugambwe. Ivi byo uzi no kuvyumviriza neza harimo nibanga ry'inyegejemwo ntuze gucikwa. N'yandi rero avugwa mu gisirikare turaza kubibashikiriza. Prime Niyongabo wewe ariko arakora ibintu bidasanzwe ntuze kubicikwa. Fyunda kuri subscribe canke sabone niba utari wavyonako, wibuke no kubisangiza bagenza bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza iminsi yose kuri iyi mbonesha kure yanyu Hejuru TV. Urukundo rwa Varisito Ndayishimiye na agatonerwa rwoba rumeze nka mba ndaguhe. Hari amakuru rero twahawe n'amasoko yacu yegereye umukuru w'igihugu nuko habaye akanama kahuje Girase Ndabirabe na Reverien Ndekuri hamwe na President Varisito Ndayishimiye biga ku kibazo ca agatonerwa. President Varisito Ndayishimiye muri iyo nama yashikirije iciyumviro ko boraba ikibanza nk'ubushikiranganje bazoha agatonerwa kugira abandanye bafasha mu gukontrola ugwaruka rwa FNL canke abahoze ari aba FNL Paripehutu, ariko bagenzi be nka Reverien Ndekuri yishuye ko ho bitoboneka neza mu bagumyabanga, ahubwo bomusubiza umugambwe akaja mu matora kugira biboneka ko CNDD-FDD yakoze amatora ya bose atamugambwe n'umwe ukumiriwemo. Murabizi neza ko agatonerwa muri ubu muri opposition ari we yashobora guhangana na Varisito Ndayishimiye, ndetse byavuzwe mu matora ya 2020 ko ari we yari yatsinze amatora ndetse bakamwiba amajwi. Icumviro rero carashigikiwe na Girase Ndabirabe, havuga ko ico cumvira ari ciza. Bose baca bacemeranya ko bagiye gutegeka ubutungane kugira barebe ingene bakora rwa rubanza agatonerwa sahanganye mbona ni story kiruko ushaka. Ubu ngubu yivye umugambwe CNL urwo rubanza rero kugira ngo baboneke ko Rwase yatsinze urubanza, gutyo rero aco asubizwa umugambwe vyihuse. Bamwe mu bagumyabanga rero bakaba bavuga ko agatonerwa yavuye yishikana muri CNDD-FDD kandi yegeranye na President Varisito Ndayishimiye akaba no muhanuzi. Mu minsi yeze rero harabaye kudahuza hagati ya Ndayishimiye na bamwe mu bicecero mu gisirikare ku kibazo co muri Kongo. Haranafungwa bamwe mu bakoloneli bari bazanye iminyago ya General Prime Niyongabo. Ico gihe Prime Niyongabo rero yaciye agenda kubikurira mu mpimba. Nyuma yaho rero twabonye abarongoye amakambi batangura guhindurwa, hagakugwa bitwa abazuru baje bazanye na FDD bagasimbuzwa n'abahoze muri FNL Paripehutu. Ico ciyumviro niyo mpanuro ngo agatonerwa niwe yabigizemwo uruhara.
Rwasa rero ni umunyapolitiki afise abayoboke benshi ariko abayoboke ba Agathon Rwasa nibo bicwa n'iperereza ku muvuduko munini cane muri bino bihe vy'amatora. Iyo Agathon Rwasa rero atanguye kuja mu myamamazo, uruhigi rw'abayoboke biwe narwo ruba rutanguye. Igitangaje rero nuko mu gihe iperereza riba ririko ririca aba CNL canke aba FNL, Rwasa wewe abacunga umutekano n'inzego z'igihugu. Mbega Rwasa ni kuki adatangariza abanywanyi biwe ko yinjiye umugambwe CNDD-FDD ngo bije ahabona? Ni ikibazo kibandanya cibazwa n'abantu benshi. Buribuka ko rero Reveriyano Ndikuriyo yubugiwe yoba yarabwiye aba CNL ko yahamagaye Agathon Rwasa kugira ngo abiyungeko muri CNDD-FDD, ariko Agathon Rwasa ngakanka. Nyuma rero yaho Bunyoni atezuriwe akarekurwa, bigakurikirwa n'iturika canke ituritswa canke isanganya muri Kabaze, bigakurikirwa n'iyicwa rya Gaby Bugaga, umushikiranganji wa communication, hariho haraba ibintu bidasanzwe muri systeme ya CNDD-FDD. Ibintu bisa nko kubaka iyindi systeme Perezida Varisito Ndayishimiye ashobora gutegeka uko ashatse. Kuva aho General Bunyoni Radekuriyo ava mu gasho canke mu mvuto, twaronse amakuru ko mwimwe mu bihanganye baguriyemwo abavuga rikijana cane abajenerali na bamwe mu bicocoro vy'umugambi babigizemwo uruhare harimo na Tanzania. Ico gihe Varisito Ndayishimiye yaragondojwe, General Alain Guillaume Bunyoni ararekurwa. Twabonye n'itangazo mu butungane rivuga ko General Alain Guillaume Bunyoni yarekuwe kugira aje kwivuza. Abanyagihugu ati ubutungane burakoze kwisubiza ijambo, ariko vyo mwakoreye Bunyoni nibibe ku bafungwa bose bafise ibibazo vyo kwivuza. Ntibwagiye kabiri Perezida Varisito Ndayishimiye mu kiganiro kuri Yaga TV bamubajije igituma General Alain Guillaume Bunyoni yoba yararekuwe. Ndayishimiye yishuye ko Bunyoni yigenjeje neza, ariyo mpamvu yatezuriwe. Ivyo vyeretse abarundi n'amakungu ko Varisito Ndayishimiye n'ubutungane bwiwe badahuriza kw'irekurwa rya Alain Guillaume Bunyoni General mu gipolisi. Vyaje rero bigaragara ko irekurwa rya General Bunyoni neva ari igitutu yashizweko n'ibihangange vyari vyishize hamwe. Igihe Kabaze rero yashikirwa n'isanganya, umuvugizi w'igisirikare General Gaspard Baratuza yatangaje ko isanganya ryaturutse ku muyagankuba ari intsinga zari zishaje. Bwakeye kabiri yo mu kiganiro Varisito Ndayishimiye yamubajije, yishuye ndagashavu kenshi ati imvune ifani birajana, anamenyesha ko nawe yigeze kuhatwara rero atari umuyagankuba wabigize ari ububesha. Abanyagihugu rero baciye babona ko Perezida Varisito Ndayishimiye n'inzego z'umutungane hamwe n'iza gisirikare umuriro watse. Tugarutse rero ku rupfu rwa Gaby Bugaga, uko yafatwa nk'inshuti magara ya Ndikuriyo kuko yamukoresha ivyo ashatse. Iyo Bugaga rero makuru twari n'amasoko yacu tuvuye ko yoba yahitanywe n'abegereye Perezida Varisito Ndayishimiye, kandi Ndikuriyo Reverien ntiyigeze akingira inshuti ye magara Gaby Bugaga. Kubera kwirekurwa rya General Bunyoni rero mumenye ko umugwi w'abajenerali wari urongowe na Prime Niyongabo, kandi ivyo neva yarabizi. Umugwi w'ivyo bicocoro mu gisirikare c'u Burundi vyari bimeze nk'ivyakanze Varisito Ndayishimiye, ariko twaronse amakuru ko Agathon Rwasa na bamwe mu bagize umuryango wa Perezida bamusavye ko yokubaho ka systeme yiwe, kuko Nkurunziza yari yabigize gutya areke kubandanya akoresha systeme adashobora gukontorora. Varisito Ndayishimiye rero yavyumvise n'ingoga, twabibabwiye neza. Yaciye yihutira kwaka ubushobozi General Prime Niyongabo, aca amuzungurutsa abantu biwe nk'uwujejwe communication mu gisirikare, hakaba rero n'uwujejwe ububiko bwa gisirikare. Abo bose rero nka bamaneko canke abakorera iperereza rya Varisito Ndayishimiye bamuha raporo, bakongera bakakira amategeko atahundi babicishije ko. Abo kandi bakaba ari n'inshuti z'akadasohoka ja General Ignace atwara ca gisirikare gishasha bivuga ko kigiye gutera u Rwanda. General Ignace rero nakadasohoka na Perezida Ndayishimiye. General Ignace bikavuga ko na Prime Niyongabo amutimya. Ntivyagarukiye ngaho rero, Perezida neva yaciye ajana mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi, ajana y'uwundi mukoloneli. Ubu rero akaba ari mu vyara Ndayishimiye. Ubu rero umukoloneli bikavuga ko ariwe uvuga rikijana, kandi ariwe aha amaraporo menshi Varisito Ndayishimiye. Wasubiriye umushikiranganji Gaby Bugaga, uyo twavuga kuri Ndayishimiye ni umuntu arenze kuba inshuti, akaba undi muntu. Rero Prime Niyongabo amaze kubona ivyo vyose bibaye mu kanya gato mw'ibanga rikomeye, yaciye yishikana kwa Perezida Varisito Ndayishimiye, arikuye mu mugwi w'abajenerali bashira igitutu kuri Varisito Ndayishimiye. Ibintu rero vyababaje bagenzi b'abajenerali, gushika ubu bakaba bamwita umugambanyi, umuntu atizewe. Aho bigeze rero amasoko yacu kwa Ntare House tubwira ko nubwo Prime yagiye kwisemba Perezida Varisito Ndayishimiye, we atazofa asubire kumwizera, ahubwo neva azomukura kuko amaze kumwereka ibimenyetso vyo kumuzunguruka inshuro nyinshi. Uko niko Perezida Varisito Ndayishimiye ariko arubaka systeme ashobora kugenzura. Ubwo biruko rero hari abategetsi baraheba akarengo batemera ko Burundi busubira kutagwa
nk'uko rero bwari butwawe mu myaka indwi iheze. Bagenzi rero ibihe navyo birabitse byinshi, ayo niyo makuru yaramuka avugwa mu gisata ca politike. Reka rero tuje mu yandi atangazwa n'ibimenyesha amakuru bitandukanye, hano wumvirize neza. Imyidogo ku buzima buzimvye, kutumvikana hagati y'abakozi n'abakoresha bapfa ingorane z'ubutunzi mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abakozi vyabereye kuri wa gatanu ku kibuga Ingoma Gitega, umugwa mukuru wa politike w'igihugu gitoya muri Afurika y'ubuseruko Burundi, vyaranzwe no gushamirana gukomeye hagati y'abaserukira abakozi n'abategetsi b'u Burundi, muga ibiciro vyiyongereye cane n'ubushobozi buke bwo kugura bukaba buguma bwiyongera. Afata ijambo ku izina ry'urunani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi, Celestin Nsavyimana yarerekanye ishusho iteye amakenga y'ubuzima bw'abanyagihugu, akiyamiriza ukuntu ubuzima buriko buragora muri iyi minsi, akavuga ko n'imiryango myinshi ifise ingorane zo kuronka ivyo kurya aho kuba no kuronka imiti. Arongoye sendika y'abakozi yagarutse kandi ku ngorane ziriko ziriyongera mu bijanye no kuriha amashuri y'abana no kubaronsa ivyo bakeneye ku munsi. Yagarutse kandi ku bukene bukomeye bw'ibitoro bukaba bwatumye kunguruza abantu n'ibidandazwa bihungabana, hamwe n'ubukene bw'amazi meza n'ubusaza bw'amabarabara afatanya imirwa mikuru y'intara. Ku bijanye n'abakozi ba leta, yavuze ko imishahara yabo iri hasi cane, iri musi y'urugero rw'ubukene kandi itajanye n'ukuntu ibiciro vyiyongereye ku masoko. Mw'ishure ya leta rero ku kibazo c'amafaranga ya leta n'indero mu kazi, umukuru w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yemeje ko hari ingorane z'ubutunzi, ariko akavuga ko yokongera imishahara muri rusange bidashoboka na buke muri iki gihe hari igihengeri mu kigega ca leta. Yasavye abanyagihugu rero kwitanga kurusha mu bikorwa bitanga umwimbu mu ntumbero yo kuronka amafaranga y'agaciro. Mu majambo akomeye, umukuru w'igihugu yaragabishije kandi bamwe mu barongoye amashirahamwe ya leta ku vyerekeye ubusuma n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta. Yongeye ko ibice 95% vy'ivyiyumviro bijanye n'ubuzima buzimvye bituruka ku bakozi ba leta bakorera i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, ahari ibisata vy'ishirahamwe mpuzamakungu n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Ku bijanye n'akazi rero, umukuru w'igihugu yaraneguye inyifato zimwe z'abakozi ba leta, avuga ko gukoresha cane amatelefone n'imbuga ngurukanabumenyi mu masaha y'akazi bigabanya umwimbu w'akazi. Urubuga rero, abakozi benshi bavuga ko ubuzima buzimvye cane kandi bugoye. Umwigisha umwe avuga ko ahembwa hafi $350,000 ku kwezi, amafaranga adakwira kuriha inzu, amashuri y'abana n'ivyo gushika mu mpera z'ukwezi. Abakozi bakaba basaba kongererwa imishahara no gusubizwaho uburusho butangwa buri mwaka mu ntumbero yo kunagura ubuzima babayemwo. Amasendika n'amashirahamwe yigenga ariyamiriza system idakomeye. Ihuriro ry'amasendika mu Burundi Kosibu rivuga ko ribabajwe n'ingene abakozi baguma mu bukene bukomeye, rigasaba kandi ko uburyo bwo gutwara abantu mu bisagara bwo kongerezwa cane amapikipiki yunguruza abantu na tukutuku kugira vyoroshe ingendo binongereze umwimbo. Ku rundi ruhande, ishirahamwe Parsem ni Parole et Action pour l'éveil de conscience et l'évolution et mentalité, rivuga ko hari ingorane zo gutonesha no gukoresha ubucuti mu gutanga akazi. Umuyobozi waryo Faustin Ndikumana akaba avuga ko umwimbo w'akazi guma uhungabanywa n'ubukene bw'ibitoro, ingorane zo kuronka internet, kubura amahera y'agaciro hamwe n'ubusaza bw'inyubakwa za leta. Iryo himbazwa ryo wa mbere Rusama ryerekanye itandukanye rinini hagati y'ivyo abakozi basaba n'ivyo leta ishobora gukora. Vyabaye kandi mu cuka kidasanzwe aho umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye tewe iteka kubera ibikorwa vyiwe mu kurwanya ingwara yo mu kigo ku bakenyezi no guteza imbere igisata c'amagara y'abantu. Buri wa mbere Rusama rero mu Burundi bakoreye umunsi w'akaruhuko kandi bahembera. Mu gihe ubuzima buzimvye, umunsi w'abakozi n'akazi muri uyu mwaka 2026 ukaba ugaragaza neza gushamirana hagati y'ivyo abakozi biteze n'ivyo leta bwayo ishobora gutanga. Mu yandi makuru rero nuko hariko haravugwa cane Bubanza na Mpanda, indinganizo nshasha y'igihugu yerekana ubukene bw'inyubako z'igisata c'ubutungane. Ishirwa ry'amasentare y'intango mu mazone bikaba bitegekanwa n'indinganizo nshasha mu bijanye n'intwari. Birahura rero n'ingorane nyinshi mu bijanye n'ibikoresho mu ntara ya Bujumbura, mu burengero bw'u Burundi, aho amasentare akorera mu bukene bwinshi. Intunganyo rero nshasha iheruka gukorwa mu bijanye n'intwaro mu Burundi ikaba ibandanya iteye ingorane zikomeye mu ishirwa mu ngero ry'impinduka mu butungane, cane mu makomine ya Bubanza na Mpanda mu ntara ya Bujumbura. Impinduka ikaba yisunga indinganizo nshasha mu vy'intwaro,
hinduye cyane uko igihugu gitwawe. Intara rero ikaba zahinduwe zitanu, amakomine ava ku 119 aba 22, amazone yariyongereye akaba ava ku 339 aja ku 127, mu gihe imitumba yavuye ku bihumbi 2,910 biba ibihumbi 3,039 bishirwaho n'itegeko ry'ikiranganje rero yo kwa 13 ndamukiza 2026 rigena kanashira mu kazi y'abashingwa manza mu ntara ya Bujumbura. Itegeko rikaba ritegekanya ishirwaho ry'amasentare y'intango muri buri zone hamwe na sentare nkuru y'igihugu muri komine mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abanyagihugu. Muri iyo ndinganizo nshasha rero abashikiriza amanza barashinzwe mu bice bitandukanye by'ubutungane mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo mpinduka, ariko ku rubuga rero ubukene bw'abako zibiri impambamyi ikomeye cane. Abajejwe intwaro bakavuga ko imigambi yo kubaka inyubako nshasha itegekanijwe, izo nyubakwa zizoba zirimo ibiro by'abacamanza, abanditsi b'imanza hamwe n'inzu sentare zizosasamwo, ikaba inkenerwa kugira ngo ubutungane bukore neza. Abanyagihugu rero impinduka yakiriwe neza muri rusange, bamwe bakabona ko ari intambwe yo kubegereza ubutungane, ariko benshi mu babikurikirana hafi babona ko atanyubako ishirwa mu ngiro ishirwa mu ngiro ry'iyo mpinduka rizoguma rigoye ku rubuga, kuko mu makomine ya Bubanza na Mpanda mu ntara ya Bujumbura avyifashe. Tukengurukire mwe mwese mwari mukurikiye amakuru, tubasabe kugira ntimucikwe n'ibindi tuza kubashikiriza uyu munsi wose. Turaza kubana mu masaha atandukanye no mu ngingo zitandukanye mu makuru tugenda tubategurira. Fyonda kuri subscribe aho ubufyonze ko kugira ngo ujuronka amakuru n'ibiganiro byacu uri mu bambere. Iyo ukoresha YouTube y'Igifaransa ufyonda handitse s'abonner, ari subscribe na s'abonner byose biba munsi y'iyi video amande y'ijambo hejuru TV. Ifyonze ko rero ucuronka ibiganiro n'amakuru byacu uri mu bambere. Uhezagirwe kandi uhahe uronke mu buronerwe mu byanyu.